twarabiravye turabikurikirana abari babijejwe babikoze neza mu mutekano kandi ku mugaragaro ata muntu numwe ajejwe ku isho gikorwa cyo kurorera canke haba uwo mu gihugu canke uwo hanze yaje ava hanze ko arabo twabonyeho nta numwe babujije kubikurikirana bose niho bari kandi babikurikiranye muri make novuga ko igikorwa c'amatora y'ubu mwaka itariki ya 5 ukwezi kwa 6 yagenze neza cyane. Abantu baza ukabona ko baje gutora kandi babinezererewe, abakozi b'Imana bari baje kuraba ivyo bikorwa ukuntu biriko birakorwa, ko babona ko umwenegihugu wese anezerejwe n'uru rubanza rwiza rw'amatora. Ikindi cyatunejereje nuko n'amatora amaze kurangira buri muntu wese umwenegihugu wese wasanga ariko araganira na mugenzi we ataguterana amajambo ataguterana ibirake. Muri make rero turashinga intahe nk'abari indorerezi bambitswe hamwe make muri komine ya Mugere k'amatora yagenze neza cyane. Shirahamwe make twari twarungitse abarorezi mu bibanza byose byo muri Butanyerera, kuko Butanyerera igizwe harimo Kayanza, Ngozi na Kirundo. Rero nk'umwe cyane cyane yarakuriye indorerezi zose za make zari muri ntara ya Butanyerera. Twebwe aho twaciye hose ikintu novuga cyane cyane cyabaye kidasanzwe twabonye n'ukuntu abenegihugu bazindutse kuja mu gikorwa ndungitswe n'ishirahamwe MAC. Abandi umwe yashoboye gukora igikorwa cyo kuba indorerezi muri komine Mukaza. Rero narashoboye guca henshi hatandukanye, narashoboye guca muri zone Nyakabiga, muri zone ya Bwiza, ndaca mu Ijabe ndetse no muri Rohero. Ahantu hose natangure gushika twasanze abarundi bose batonze ku mwanya bazindutse, bigaragara yuko bari bazindukanye umwete wo gukora icyo gikorwa kidasanzwe. Rero aho nagenda aca narabonye yuko abarundi bashitse hakiri kare, abanyagihugu, kandi batora mu mutekano. Nta muntu n'umwe yigeze atora ku bw'igitsure cy'uwundi, ariko umwe wese mu mabiho do vote yarumva ko yisanzuye kandi ariko arakora ikintu afitiye uburenganzira. Rero twarashoboye no kubona abantu bashoboye kuba bageze mu zabukuru, twaragerageje kubashyira imbere kubera baba batagifise inguvu zo gutonda ku mirongo, tukabafasha. Kandi ahantu hose twaciye hari umutekano ntangere, nta muntu n'umwe bigeze bajya urwara canke ngo bakomakome canke ngo atore kubera asunitswe n'uwundi canke hari umuntu amugiye mu matwi. Rero turashima muri rusangi igikorwa nyine cagenze kuva gitangura no gushitsa mbere ku mwanya wo guharura amajwi. Igikorwa cagenze neza, abantu bajejwe guharura amajwi babikoze neza hatekanye. Rero muri rusangi twovuga yuko amatora yagenze neza, tubimenyesha abantu bose yuko igikorwa c'amatora cagenze neza. Murakoze cyane. Amashimwe kuri yo hasi. Twagira dusabe Madame Josiane kubera ko komine Mukaza irakeneye intahe nka zibiri, n'ahandi hose tworonka intahe n'imwe mugabo Mukaza twaronka intahe zibiri. Turamuha ikaze. Tugire Kristo. Nanje magaze ngaha kugira ngo shingire intahe ngena amatora nayabonye nk'indorerezi ku rwego rwa MAC. Nkuko mugenzi wanje yabivuze, twaragenze muri zone Nyakabiga, turaja mu Rohero, turaja mu Ijabe, turaja mu Bwiza.
aho twatanguriye twasanze abanyagihugu bazindutse kugira ngo bakore igikorwa cyabazanye, kandi twasanze umutekano umeze neza cyane. Abakozi ba seni niho bari, abajejwe umutekano niho bari, biboneka neza ko igikorwa seni yari yagitunganije neza. Twarabikurikiranye kuva ku ntango gushika hagere no mu gihe c'iharura, twarabiravye turabikurikirana, abari babijejwe babikoze neza mu mutekano kandi ku mugaragaro, ata muntu n'umwe ajejwe ico gikorwa co kurorera canke haba uwo mu gihugu canke uwo hanze yaje ava hanze, kuko arabo twabonyeho nta n'umwe babujije kubikurikirana, bose niho bari kandi babikurikiranye. Muri make novuga ko igikorwa c'amatora y'ubu mwaka iyi tariki ya 5 ukwezi kwa 6 yagenze neza cyane. Murakoze. Reka twakire abaje baserukira intara nshasha ya Mugere. Twakire komine nshasha ya Mugere wayiserukiye Renova kugira ashobore gushika hano nawe adusangize intara yiwe. Murakoze cyane. Nanje nagira shikinahe uko n'abandi bagera bivuga ku bijanye n'amatora yabaye muri uyu mwaka wa 2025 muri komine nziza ya Mugere yagutse. Nariho nk'uwa serukishira hamwe maki aho ryari ryarutse indorerezi ku bibanza bitandukanye. Rero aho twashoboye guca tandukanye komine Mugere twaragiye mu bibanza bitari bike. Amatora yagenze neza cyane kuko abene gihugu kwisaha yari yategekanijwe bari bashitse, batanguye amatora. No kuvuga ngo ubona ko babinezererewe, nicyo kintu twabonye kidasanzwe, aho abene gihugu bagize ishaka n'umwete bakazinduka kugira ngo baje kwitorera indongozi. Twaraciye mu mazone atandukanye agize komine yagutse ya Mugere, twasanga abene gihugu bariko batora mu mahoro n'umutekano, atagahato, ubona ko baza babinezererewe. Ikintu kidasanzwe twabonye muri aya matora novuga ngo gisumba ibindi twari tumenyereye, nuko abarundi bose muri rusangi wabona ko banejerejwe n'igikorwa bariko, wabibonera mu ishaka kuntu bazindutse, ukabona n'uhejeje gutora aca yisubirira ku mirimo yari karakora. N'ahandi hose twagiye duca wasanga abantu bitekaniye, bivuga ngo amatora muri rusangi yagenze neza gusumbiriza. Hari n'ikindi kidasanzwe twabonye, nuko nk'abanyamashengero kenshi batahora bitwararika cyane naho bahora babikora. Mugabe kidasanzwe nuko n'amashengero muri ano matora yari yarungitse abantu baza, ukabona ko baje gutora kandi babinezererewe. Abakozi b'Imana bari baje kuraba ivyo bikorwa ukuntu biriko birakorwa, ko babona ko umwenegihugu wese anezerejwe n'uru rubanza rwiza rw'amatora. Ikindi cyatunejereje nuko n'amatora amaze kurangira, buri muntu wese, umwenegihugu wese wasanga ariko araganira na mugenzi we, ataguterana amajambo, ataguterana ibirake. Muri make rero turashinga intahe nk'abari indorerezi bambitswe hamwe maki muri komine ya Mugere k'amatora yagenze neza cyane.
twarashoboye kugenda no mu bindi bibanza uko bagiye babivuga bigize igisagara ca Bujumbura hose twasanga abenegihugu bariko batora umutekano ntangere. Rero amatora yagenze neza cane nk'uko twari tuhari nk'indorerezi twariko turabibona n'abarundi muri rusange bariko barabibona. Murakoze cane. Murakoze cyane. Reka twakira uwa nyuma aserukira intara ya Butanyerera, Bishop Serge. Karibu kugira ngo intara yanyu. Murakoze. Nagomba mvuge cyane cyane ku bijyanye na Butanyerera. Ni intara nziza kandi yagutse. Shirahamwe market twari twarungitse barurezi mu bibanza byose byo muri Butanyerera, kuko Butanyerera igizwe harimo Kayanza, Ngozi na Kirundo. Rero nk'umwe cyane cyane yarakuriye indorerezi zose za market zari muri ntara ya Butanyerera. Twebwe aho twaciye hose ikintu novuga cyane cyane cyabaye kidasanzwe twabonye n'ukuntu abenegihugu bazindutse. Nukuntu bazindutse ku buryo guhera saa 11:30 wabona ko abantu bose bariko baragenda bitabira icyo gikorwa. Abenegihugu bari banyotewe icyo gikorwa. Rero twarashoboye kuzunguruka amabiro do vote nka yose yo muri Ngozi, hanyuma turaja no muri Kirundo no muri Kayanza. Aho tutashoboye gushikira twaguma tuvugana n'indorerezi zarungitswe na mara ukuntu biko biragenda. Mu by'ukuri amatora uko yagenze neza cyane, kandi wanashaka aho twaca hose nibaza ko ari cyo gihe cya mbere wabona ko abenegihugu batora banezerewe baryohewe. Ndibuka ko mu gitondo mu masaha mu gatondo abamiro dobo twagana tubacako wasanga imirongo ari mirongo. Hano twari gushika mu masaha y'inyuma saa 6, mu masaha 8, saa 9 ugasanga hamwe amabiro do vote abenegihugu baheze. Wabaza bakora ati ujya guhera saa 11 sizeri neza dutanguye usanga bakwereka hana amaso atashobora gushika ku rero kugeza saa 9 aheshi bariko bararangiza. Muri rusangi muri Butanyerera amatora yagenze neza kubera ko na cyane cyane ukuntu harimo umwidegemvyo, aho umwene gihugu ashitse yatonda kandi akagenda agatora ikiri ku mutima ukabona ko ari umwidegemvyo. Ariko kandi ikintu kidasanzwe nuko witegereje abenegihugu wabona n'igikorwa bari bafite ishaka, bari bakinyotewe, kandi ukabona ko bakinezerewe cyane. Rero novuga ko muri Butanyerera aya matora ni namwe mu matora twovuga ko abenegihugu batoye mu bwisanzure, ubona ko babikunze kandi ubona ko babinyotererewe ku buryo mu by'ukuri harimo umunezero kandi byari bimeze neza. Hanyuma kandi ikindi kidasanzwe n'ukuntu abenegihugu bari organize, warabona ko bafise igihe cyo kuja gutora, bazinuka bagatora, hanyuma usubiye inyuma turiko aho twaje turengana ukabona ko abantu bari organize ku buryo umuntu acasubira ku bikorwa vyiwe, umuntu wese akabandanya ibirimo yiwe. Rero muri rusangi mu ntara nziza ya Butanyerera amatora n'ukuri byagenze neza, na cyane cyane abari barungitswe n'umugwiseni ukuntu ubukerebutsi, na cyane cyane ukuntu ibintu byose byakorerwa ku mugaragaro no mu mwidegemvyo. Rero novuga ko muri Butanyerera mu by'ukuri novuga ko amatora yagenze neza cyane gose. Twebwe aho twaciye hose kandi urumva ko muri Butanyerera twari hose, n'ukuri turashima ukuntu byagenze mu mpande zose. Murakoze. Imbere yuko turangiza kino gice cya kabiri twagira dusabe uwaserukiye intara ya Gitega Pascal Zivire mu nkundire tubaha iminota 2, hamwe n'uwaserukiye intara ya Burunga Apotre François mwe muregereye hafi kugira ngo intare zanyu. Murakoze. Jewe kwa Zefire ndayiragice nari mpagarariye indorerezi zakoreye mu ntara ya Gitega, aho twaciye, aho twahereye naho twahereje. Turavye uko ibikorwa byagenze,
turashimira umugwiseni, tugashimira abo bashize mu bikorwa by'ukuri, tugashimira n'abenegihugu ingene bari batekanye. Hageze ku mwanya wo kurangiza, twarabonye ko umutekano, amahoro byari byifashe neza, nta musunikano, nta ngorane n'imwe, nta mpanuka n'imwe twigeze tubona. Rero hamwe n'ibyo turashimira Imana kandi tugashimira na MAP yatwizeye kandi igakurikiza henshi amabwirizwa yasabwa no mu wiseni nk'uko wari ukiniye amasezerano. Rero muri make ibyo nabonye aho nagenda ca nabo twari duserukiye byagenze neza cyane. Jewe nk'abo bantu bari mu mutima nuvuga nta matora agenze neza cyane rwose. Murakoze. Murakoze kumva kano kanya. Je nari nserukiye indorerezi zari muri ntara ya Burunga, kandi aho twageragenze hose amatora yagenze neza ku buryo twe twashitse hakiri kare bugurura ariho turi. Abanyagihugu twasanze isinzi n'isinzi bazindutse gutora indongozi, kandi umutekano wari ukwiye impande zose ku buryo Makamba abantu bava gutora bagaca bisubirira ku mirimo yabo, kandi abavuye Bururi Matana byagenze uko, abari Mabanda Nyanzarake, abari Rumonge nabo nyene batora baca bitahira mu dukorwa twabo, ku buryo hageze no guharura byagenze neza, kandi byatanguye ku mwanya wo bihera ku mwanya wo. Niyo ntahe ntushinga mu byo twabonye nk'uwari yagiye ari indorerezi afise n'abandi ariko akoresha. Imana ibaha umugisha.